ariko uwo mugambi w'Imana uracabandanya. Imana iracagomba kugirira neza abantu. Imana iracagomba gusubiza abantu mu bwiza bwayo. Imana iracagomba kudusubizayo, kandi abizeye turasubizwa mu bwiza bw'Imana. Turagukomeye amashyi Mana yawe. Turagushimiye kuri Imana ihambaye rwose. Imana yabashije kwigarurira abantu bayo no mu gihe bari bayivuyeko, kandi cyadukuye kuri wowe cyari gikomeye, ariko uri Imana ihorana inyishu y'ibibazo. Turaguha icyubahiro ko watoye ingene tukugarukako, ko watoye inyishu ingene abantu tutaguma dupfiriye kure, tumazi watanze ku musaraba. Turabiguhereye icyubahiro Mwami Imana. Haleluya. Numva twosengera Kristo hasi, guhemburwa k'umuntu, gusubizwa intege kw'ishengero, gusubizwa intege k'umuntu, kugira ngo tujye ku kivi nk'uko indirimbo isozereye ibivuga. Tumaze gutosorwa turashobora gukanura neza. Yesu n'ubwiza bwiwe no mu bushobozi bwo kozwa n'amaraso yiwe aradutosora, aratwoza, aradukuramo bitari byiza, maze wa wundi ahora batomunywerako ngo bakire bakamunywerako. Turagomba gutosoza ubuzima bwacu imbere y'Imana. Iyo igikoko kikuguye mu jisho turindira ngo uwo ninde, ariko uremera bakagutabara. Niwemerere Yesu agutabara, wemerere Yesu akugirire neza. Numva nshaka ko dusenga muri ubwo buryo bubiri. Ubwa mbere ni ugutosorwa n'amaraso ya Yesu, kozwa n'amaraso ya Yesu. Ubwa kabiri ni ugusubizwamo intege. Abarushe barafise icuya, baziriwe icuya ku mwami wacu, basubire banywe amazi y'ubugingo, basubire bafungurirwe umutsima w'urugendo. Eliya yarawuhawe, babigendera iminsi 40 n'amajoro 40. Ni ikimenyetso gikomeye cy'uko Imana ishobora kuduha intege zizodutunga imyaka myinshi tugakora icyo twategerezwa. Eliya yavuga ngo yipfire, ariko Imana imubwira ko hakiriho byinshi byo gukora. Abitaba umuhamagaro w'Imana munezererwe Imana, muhe icyubahiro, mukomere amashyi. Mbega warakijijwe, mbega waragambaraye, wanka ko iby'Imana byinjira muri wewe, ukamuvuga ngo jewe ibyo sindabishaka kubyinjiramo, ukamuvuga ngo jewe nshaka ibisanzwe gusa, nzoza ndatonda kuwa Mungu, binkundiye, sinshaka kubyinjiramo birebire ibyo bintu by'Imana. Niwihane, ko wagambarariye utazi, wakubise imigere ku mihunda. Birakugoye kuko ukubise imigere ku mihunda, ntiwoshobora guhunga yigutabara, kandi ntiwoshobora guha umugongo umugambi w'Imana ngo ubeho unezerewe. Tumbere Imana neza, ururukirize umutima wawe ahiri, uve hejuru canke hasi yo wicaye, wegere imbere yayo. Sinshaka uwo jewe nifuza kuba, nami mpindura uwo wampamagaye. Sinshaka
munsi